iki watigije umuceri we ni kubera iki watigije umuceri kandi twasezeranye yuko uzozura ihembwe njya kumunsi ariko izitano zo no guhanga ahubwo reka mbwire mugenzi wanje turashobora kuzoguha imiliyoni 5. Imiliyoni 5 aho ndayagura imihwi kwe none no bigenza gute kugira bishoboke kugira bishoboke ndakwera inzira zishaka muhagaze muri umusitu wawe we paka umworozi nivyo shabira shane njujya Tumvikane muzimu tumvikane ugura Yego. mama yangu ai wacha nta munyamahanga ya ahagura kagenda Vuze umunyamahanga. None wewe uri umushinwa, uri umubirigi, uri umudagi, uri umurundi. Karibuni sana vijana, karibuni sana. Naona mmepambana sana hapo njiani sana. Nadhani ndio agiza mmepata, si ndio? Mmepata? Haya, wekeni hapa. Wekeni hapa. Mu gihugu hari amategeko n'ishamba amategeko nayumvise kirazira kucika iri shamba kirazira guca igiti, kirazira kuvuza urwamo, kirazira kuvuza uruhwa, kirazira kwirukanka muri iri shamba. Kiri ibintu bisanzwe mzehe wewe ko twumvikanye ibeyi nta ngorane ibyo ni ibintu bisanzwe none novuze induru ndi ngaha ndi jenyene muri iri shamba noba ariko ndavugiriza induru wewe nta ngorane yeje nta ngorane kabisa nta ngorane mbeho Yo, kirazira kunywa itabi ngaha muri shamba birabuzijwe. Nta ngorane jewe itabi nta niryo nwa. Asha urumogi ngaha wapi? Nta ngorane kazima twumvikanye mze. Ubu nyene byo ndatangura nta kibazo. Webaga weje no gutonda ku kazi utangura akazi. Nta kibazo. Twumvikanye? Mutama nta ngorane. Nabase wayitoye? Nashitoye ngiye nakenyereye ko kabisa. Sawa sawa. Yego, murakoze. Sawa. Sawa. Sawa.
shemeji wicaye ngaho. Shanda tujenga. Ego kweli. Bite rero. Sawa. Mahoro gose. Salama rero. Nene ko ari waduheze. Imizi mye nubona turi mu kazi. Uzuro ngindirwa kwitoborera amazi yo mugwawe nako ndo. Cyambwira rero ari he? Akazi. Akazi yabakire rero ngaho. Aronka akazi gute twe twacenye mu bibi mu byiza aronka akazi gute ntambwira Jana kuri sinzi jana nzi ko mwajyanye shemeji ibintu birangiyemo sindova ndavyibagiye no mushapurire gusa oya nta kuntu akazi ntambwire umubwiye gusa sishavuye birenze mugabo umubwiye yuko narinda murondera kumbure nibaza ngaraza kumbondera sawa. Shemeji huyo. Tutasubiri mtoto weje. Bye lero. Poa. Okay. Ni byaruguru shana ni byaruguru erega hasi Bujumbura amana Gajino ni gambere nje yo ubone no shari gusanga rugo rurenganye kwiruka hari imbwa utanabo umiriza cyo kumera ari wacu nibisanzwe nta n'ikintu aha tuzohagura twubaka amaturu runugose yunkorera akantu gatoya na Icyo nyine nicyo gikwiye shere. sawa Odi kwa shemeji wewe. Ah, shemeji vipi? Ah, sasa inja zilero. Shemeji. Ah. Naona watulie. Ya sini cyari galo. Ikibazo kizanye wakisi. Kijanye ni afikiano. Lazima mubwire ubutumwa ngira nagiye utamubwiye. Ndamubwiye yakurindiriye arakubura. Urabona amasaha ageze kure. N'imise ya karanka ushira tatizo mbaya hiyo. Ekana mukawushira. Akaranka ushira mana none wumva kuti umuntu yaronakaza kamara imisi ngenda zikundaba. None cyako nari ndamubwiye kuza kumuraba mu gatondo yakurindiriye arakubura. Oya. Ndumva umengo nanezwe na gatoyi. Kumva rero nkakaza kakakumbwira so ikibazo nyawake. Jena ndamubwiye ashabwa ati rero Shemeji reka ndakubwiye shemeji je byambabaje. Jana bitambabaje cyane. Mwakuranye ni wo mushavurira shemeji. Shemeji. Mushavurira aho birenze gusa umubwire. Uramurondera. Andondere. Swa kumurondera. Bagabo Kiswahili mimi sikuzikaombanga.
cyangwa naje mu bintu bya miyubu nakoze akazi kenshi ni ukuri nakoze akazi kenshi naza nashika ku kazi kabisa kaza kutuma nzarara mu ishyamba amasaha yo kurya nkubita umusosi fureshi hanyuma mejeje gukubita umusosi yarince ntaha umunsi ubuheze rakize itatu ikintu cya mbere na mbere ntegerezwa gukora kubanza kurondera ibirato kabisa amahanga ndazi ipantaro nziza amashati nziza ndashyire kuri online aya mafaranga kabisa aya mafaranga ngiye kuyarya atangoye aya amafaranga ya cyangwa ziko abakobwa bamenyeye kuza baza kwitenesha ibuti haca haza nk'ikintu kije gutema ibiti aha nyene tuje duhereza sinaba gofesa umugore kabisa nta n'akantu kaza baza no none muri kajya kazi muzokora amezi angahe canke muzozamanza ukamugenda asanga ndabona bazibaza nk'ibibazo nka bitanu cane iyo bigomba gutonda ku kazi ni saa moya gukora nawe urumva avuga yuko nzokora kugeza nyene nikuye gusa nyene nagomba gukora nk'amezi nk'atatu cangwa ane nibangene nyene amahera y'umutahe yoshe asha tuzoca tugenda mu muji rero tuve mu kijiji soko nyene je nta mwana yo waje ngenda kazovukira kabiri kandi rero azi ko hasigaye amezi abiri kugira tubibaruke abagabo ndabizi cyane pana kwibarukira mu kijiji sheri n'ukuri imana nubona ko yadufashije ukaronka akazi suba nashaka atandukanye na kakandi ko kwire akazi ko kuri restaurant kari ngorane kabisa none kajyana koko twakaye ko wagenda ku kazi kugira tubanke icyo dufungura akanakubaza guhemba amahera sheri tuzoca tugenda mu munsi nta kibazo nyagaza kuzuruje umva hariko harakura nawe urishima none sheri wewe rero mugabo ejo mu gatondo ndakusura hakiri kane kugira ngo ntibazokwirukana no ku kazi twimukire mu gisagara sheri wanje nukuri je mu kijiji cyananiye sumva nyene gasheri wanje
mu masaha y'akazi imizimu hari imizimu ihari gashe n'ibiki mbonye umutima ushe baraguha ncanye n'abantu bariko barakwirukaho nta mizimu ihari oya n'umuzimu namubonye yisize ibintu oya hesheri mbwiza ukuri shahu ugende ku kazi none ukambagana barara inzara jewe sinsubira n'ibiki sheri sheri n'ibiki imizimu kweri hari ikintu agomba ndagusabe bivanye nuko akazi wampaye kabisa mbona menga kananiye. Naniye gute? Mwiri shamba bosi hari ibintu biteye ubwoba n'ubuzi ubona kije. Mwiri shamba hari ubuntu bw'ubugabo bufise ibintu none abacibiti nabo babica gute ko je batabonda abona ibitejanje bana babimaze ngaho buri hehe nyabo. None kuva ntanguye hari umuntu araza guca igiti abungirane bwo bubihimbura. Oya bana reka jevye ntavyo mba nkeneye akazi wagatanguye urakamara. Aha nta kuva ngaha mwishamba. Bahanye konta. None n'amahera yanje bayariye ushumwira ngo ugomba ugende. None ntibikwire kuvana koreye gashareka jewe. Jose najya gupfira muri shamba kwene. Mbiriza muhungu. Aha nahozi. Aha utegereza kuguma ngaha, utegereza kuguma aha nta kuhava aha. None kubera iki? Nenje watanguye akazi. Ntirwumvikanye akazi. Ibintu nk'ibyo Jose ndabikunda. Naho ubukene bwangishe jewe ibintu byo kuza bosi. Basi ndondera undi muntu basi kufashanya. Jeni ndamukura hehe ni wewe nyene ni wewe utegeza kumurinda shamba. Sawa. Abantu bana bigimba kuri no ruguru. Bonaro tuzabuti ibintu bizikirwa birankangira ubusa. Ash wanka wemera aha nta kuhava. Aha nta kuhava urahumba. Iri shamba uzorigumamo mpaka unjungire. Oya urahumba. Asha